Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira imbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Ni imbonesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho ino mbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane kandi ateye ubwoba aba ariko aravugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Twabateguriye amakuru ahambaye cyane kandi ateye ubwoba arabana n'ibiriko biravugwa ku bantu bahambaye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'uwahoze ari umushiranganje wa mbere w'igihugu cy'u Burundi General Bunyoni intambara yabo ikomeye kandi igeze ahantu habi cyane, kuko General Bunyoni ariko aratanga amakuru yose ajanye n'urupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza, mu gihe bivuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye yaba yarugizemwo uruhara rukomeye cyane, mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye nawe ariko arakora ibishoboka byose kugira ngo aheze uwahoze ari umushiranganje wa mbere w'igihugu cy'u Burundi General Bunyoni, ariko benshi bakabona ko bariko barapfa amatungo y'umurengera General Bunyoni afise, kandi Perezida Evariste Ndayishimiye ashaka kugiraho uburenganzira kandi ashaka gutwara, ari byo byerekanye nyine ko Perezida Evariste Ndayishimiye ariko yubaka systeme ihambaye kandi ikomeye ijanye n'ubusuma nyine agiye kujya akorera abarundi, mu gihe ariko aregezayo ibihangange bikomeye cyane byahora bikora ubusuma ku ntwaro y'umuhisi Petero Nkurunziza, ariko nawe bikaba bimugoye cyane kuko General Bunyoni si umuntu woroshe kandi ni umuntu uhambaye cyane, ni umuntu ufise amasoko menshi kandi ufise ingufu nyinshi, naho afunze aba ariko barakora ibishoboka byose kugira ngo bambike ibara Perezida Evariste Ndayishimiye mu gusigurira abarundi icishe umuhisi Petero Nkurunziza, kandi bikaba bivugwa nyine ko umuhisi Petero Nkurunziza yishwe na General Evariste Ndayishimiye, ibyahita bitera agashavu gakomeye cyane abagumyabanga bagahita bahaguruka bakikuriraho Perezida Evariste Ndayishimiye ku buryo yafungwa ku buryo bukomeye cyane. Ibyo byose nyine bikaba biko birategurwa mu nyinyurana rimaze igihe kitari gito riba hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye n'umushiranganje we wa mbere wahoze ari umushiranganje we wa mbere General Bunyoni. Hari amakuru menshi mutamenye ahambaye twabateguriye tugira ngo twashikirize mu dendo ry'amakuru, wipfuza kuzajya bo mu mbere bashyikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico busabwa nta kindi ni ugupyonda kuri sabone kugira ngo kodishizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Koko Ndayishimiye na Bunyoni bapfa urupfu rwa Nkurunziza. Iyi foto mubona kuri iyi nkuru twayikoresheje ubwa mbere mu nkuru twabahaye ku igenekerezo rya 25 ukwezi k'umunani 2016. Ubu iramaze imyaka 7. Ico gihe General Major Evariste Ndayishimiye yari ahejeje gutorwa kuba umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD. Muri iyo nkuru nerekanye ingene Petero Nkurunziza yari ahejeje guca mu kibazo kitoroshe guhitamwo uwo azeza umugambwe hagati ya General Bunyoni na General Evariste Ndayishimiye. Bose yari abazi ko bipfuza kumusubirira kandi bose yarazi ko bafise imbaraga zihambaye cyane. Bunyoni niwe yari yegereye cyane Nkurunziza, niwe yari afise ingufu nyinshi, niwe yari atunze cyane, niwe yari azi amabanga menshi ya Nkurunziza, niwe yerekana ko azi ubwenge mu byo yakora, niwe yari ko agerageza kwikundwa kaza mu binyamakuru, niwe yari yatanguye kwifata nk'umukuru w'igihugu. Nkurunziza yari abizi ko mu nzu kwa Bunyoni hama amasengesho kumutegura ko ari we azomusubirira. Bunyoni yari afise ikibazo kimwe gusa, ntiyakundwa cyane n'abasenfede kuko bamwagiriza ko yishima kandi ko abagaya cyane. Evariste Ndayishimiye nawe nyine ntiyari kure cyane ya Nkurunziza, yari azwi ko aterekwa Bunyoni, yari arongoye akarwi k'abajenerali katerekwa Bunyoni. We ntiyubakuka kwigereranya na Nkurunziza, wamengo araciye bugufi. Ntiyari azwi cyane mu gihugu, nta matungo y'umurengera yari afise nka Bunyoni. Ndayishimiye yari azi amabanga yose y'urugamba rwa CNDD, nawe yari yarabaye mu biganiro n'abarwanye na CNDD-FDD. Ndayishimiye yari afise ikibazo ko aba-CNDD bahoranye ku rugamba batamwemera nk'umurwanyi akomeye, bamufata ko ari imvuzi gusa. Nkurunziza yaratinya ko Bunyoni afashe umugambwe yoca afata igihugu bidatebye, yaratinya kandi ko Bunyoni yashikiriye igihugu Nkurunziza atajambo yari gusubira kugira. Nkurunziza
yahisemwo Ndayishimiye yari yibaza ko ari we azobohora kuguma bizomworohera kuguma ategeka uko ashatse. Hagati y'uwiyemera n'uwiyorobeka Nkurunziza yahisemwo uwiyorobeka. Nkurunziza ntiyari azi ubujanja n'ubuswahili bwa Ndayishimiye. Ndayishimiye niwe aherutse kwivugira ko ari umujanja n'umuswahili. Aho niho havuye ko Ndayishimiye ari we ahabwa umugambwe. Ndayishimiye na Bunyoni bose bari bakeneye gusubirira Nkurunziza, ariko urwanko n'ishari byari hagati yabo byatumye Nkurunziza yizera ko azoguma abaryanisha akaca aguma hagati y'umuhuza wabo. Nkurunziza yari yibikiye ikarita yitwa Pascal Nyabenda. Mu kurondera gutwara umugambwe CNDD Bunyoni na Ndayishimiye bose bari bafise umuntu bagwanya, Pascal Nyabenda. Kubera Nyabenda yatwara umugambwe CNDD n'inama nshingamateka, bose baratinya ko Nyabenda azohava asubirira Nkurunziza. Niho bose biha gutyoza Nyabenda barisigurira Nkurunziza ko uwo muntu adakwiriye kuba arongora umugambwe kandi atigeze aja ku rugamba. Nkurunziza yari yemeranye nabo kandi yemera kubakorera ibyo bari baramusaba. Mu nyuma Nkurunziza amaze gutoza ibwirizwa shingiro rishasha, aba generali baramuremereye ko adashobora gusubirira kwitoza kubera amakungu atari kubyemera. Niho bamwemerera ko azogumana ikibanza kidasanzwe nk'imboneza yamaho, ariko akarenkura ikibanza c'umukuru w'igihugu akakirekura nyine akagishira mu minwe y'abagenerali bariko baragihanganira, aribo nyine generali Arengeme Bunyoni ndetse na generali Evariste Ndayishimiye. Nkurunziza yarababaye cane aca ategura kwihora mu kubima ikibanza c'umukuru w'igihugu, akagiha umusivile amwubaha ariwe Pascal Nyabenda. Byose byahindutse buca batora umukandida wa CNDD mu matora ya 2020. Abasirikare benshi cane bahoze bagwana muri CNDD barahamagawe Igitega gutera ubwoba Nkurunziza, maze abagenerali batanu barabaserukira baja kumvisha Nkurunziza ko badashobora kwemera umusivile nka Pascal Nyabenda. Isaha 7 z'ijoro niho Nkurunziza yogondozwa bigoranye, aca ababaza uwo bashaka. Bisanze ata wundi bafise yiteguye mu bagenerali kubera umukandida yategerezwa kuba amaze umwaka atakiri umusoda. Evariste Ndayishimiye niwe bari bafise, gutyo aba arabaye umukandida. Pascal Nyabenda ataho abaratashe nyine bamushize inyuma. Nkurunziza ntiyashizwe yumviriye kubaka inzego umukuru w'igihugu atazoba afise ingufu, amukikuza abakeba, yiha itegeko rimuha ijambo rya nyuma nk'imboneza yamaho, agumana ubushobozi bw'umugambwe CNDD-FDD. Leta yubakira kwishari rya Ndayishimiye na Bunyoni kugira baze bama bacunganye, bizatume bimworohera kugaruka ku butegetsi kuko azafatira ku matati azaba ari hagati yabo. Ndayishimiye na Bunyoni bapfa amatungo. Icambere Ndayishimiye na Bunyoni bapfa ni amatungo. Kugira agumane ubutegetsi mu kiringo ca gatatu, Petero Nkurunziza yarapyatuye amamiliyaridi y'amafaranga maze ayagaburira ibihangange. Ntiyabagaburiye co kimwe gusa, ntiyabagaburiye kimwe. Hari abaronse menshi cane, hari abaronse menshi, hari abaronse ayabaye. Bunyoni na Ndayishimiye bose barayaronse ko, ariko Bunyoni yaronse menshi cane kuko niwe gihangange gikomeye cane cyari ngaha mu gihugu c'u Burundi. Iki kiri mu byatumye Ndayishimiye ahindura amafaranga ibipapuro muri ruheshi 2023, kuko yarazi nyine ko Bunyoni abitse amafaranga menshi, ariko benshi begereye Bunyoni bavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye yihenze cane kuko Bunyoni ni umuntu uhambaye cane kandi w'incabwenge. Amafaranga yose yari yasize mu mafaranga mva makungu ku buryo ataco yahahombeye. Bunyoni yaravuzwe mu madosiye menshi cane y'ubunyonyezi, ariko ayo madosiye ayasangiye n'ibindi bihangange byinshi muri CNDD-FDD. Ahandi naho ibyo yakoze mu gisata ajejwe, abandi basanga babikora uko nyine mu bindi bisata bajejwe. Niko Bunyoni yaratunze ararenza, ariko n'abandi baratunze byinshi mu buryo budasiguritse. Ni nayo mpamvu naho bamwagiriza amatungo y'umurengera batemera kuzana mu butungane amadosiye asigura ayo matungo iyo yazananye ndetse naho yayakuye, kuko ibindi bihangange byinshi cyane biri mu butegetsi birashobora guhura n'ingorane zikomeye cyane kuko ayo mafaranga barayasangiye nka bose. Politike y'agapapu. Umwe mu bazi neza uko ubutegetsi bwa CNDD bwubatse niwe yadusiguriye ico bita gupapurana. Muri CNDD iyo ufise ibintu byinshi cyane baragupfunga ukavayo bakwatse amatungo atari make.
Giswasa Rajabu umugwizatunga Gisiga ejo bundi uwundi mugwizatunga yitwa Sylvestre Benda hamwe na Diodoni Murengerantwari baraciye muri bene ibyo bihe byo gupapurwa amamireridi biciye mu butungane. Iyo nararibonye isigura ko na Bunyoni azopapurwa ibitari bike mu butunzi afise. Ndayishimiye ntashobora kubandanya yihanganira kubona umukeba wiwe afise amatungo angana ukuri yangana. Iyo nararibonye ivuga ko ifungwa rya Bunyoni ririmwo muri politiki y'agapapu ya CNDD aho nyine Ndayishimiye ashaka kunyaga amatungo yose Generali Arengeyome Bunyoni nyine akayamunyaga akayagira ayiwe kugira ngo nyine nawe agire amafaranga menshi. Iyi politiki ya gapapu tuzoyigaruka ko mu zindi nkuru tuzagenda tubashikiriza tubereka nyine ingene ikorwa muri CNDD. Ni politiki y'abasuma ishobora kubandanya yica ubutunzi bw'u Burundi. Narirya benshi mu bihangange bariko baraja kunyegeza amatungo yabo hanze y'igihugu kugira ntibaze bapapurwe ibyo bibye nabo nyine nkuko benshi bavuga ko Generali Arengeyome Bunyoni naho bamunyaga amatungo yose afise mu gihugu ko afise amatungo menshi cyane y'umurengera hanze y'igihugu kandi abariko baramunyaga amatungo badashobora kugiraho uburenganzira. Ndayishimiye na Bunyoni bariko barapfa umwimu w'ubutegetsi. Ndayishimiye yaragenye Bunyoni mu bushiranganje bwa mbere nkuko yabisabwe na Nkurunziza nkuko kandi yabisabwe na Perezida Kikwete yahoze arongoye Tanzania. Hano abarundi benshi ntibazi ingufu Tanzania ifise ku butegetsi bwa CNDD. Ingorane nyamukuru Ndayishimiye na Bunyoni bagize nuko Nkurunziza atari akiriho ngo abaje hagati. Basigaye ari abami babiri atawugaba uwundi. Imyaka ibiri bamaranye muri leta yari iyo gutegana imyereka. Umwe wese yari azi neza ko azakura uwundi. Ndayishimiye yamaze imyaka ibiri yiga ingene azoheza Bunyoni. Bunyoni nawe yamaze imyaka ibiri ategura ingene azoheza Ndayishimiye. Ndayishimiye yamaze imyaka ibiri agerageza kugara amariba y'amatungo ya Bunyoni. Yongera yibutsa ko Bunyoni ari umusuma yishe igihugu kandi mu by'ukuri Bunyoni siwe wishe igihugu wenyine. Ni ibihangange byose bikomoka mu mugambwe ku butegetsi byose byarishe igihugu harimo na Perezida Evariste Ndayishimiye. Bunyoni ntiyavuga byinshi ariko nawe yamaze imyaka ibiri ategura isenyuka rya Ndayishimiye. Uretse nyinyurana rijanye n'amatungo yabo Ndayishimiye na Bunyoni barafise ibindi bitigeze bahuriza ko muri politike yabo. Ikibazo kijanye n'imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda ntibigeze bagihuriza ko atari uko umwe yoba akunda u Rwanda kurusha uwundi, ahubwo kubera Bunyoni yabona ko gusubiza hamwe n'u Rwanda bikomeza Ndayishimiye akaba umukuru w'igihugu yemewe mu makungu. Ndayishimiye nawe yabona ingabo za FDLR zari mu Burundi ko zikomeza Bunyoni. Aha ni naho havuye ko Bunyoni na Ndayishimiye bagwanira ku co bita iragi rya Nkurunziza. Bunyoni agerageza kuba uwukingira amafuti y'ubusuma bwo ku ntwaro ya Nkurunziza mu gihe Ndayishimiye ashaka kuboneka nk'uja gukosora. Ariko ikiboneka nuko Ndayishimiye ariko arubaka inzira nshasha yo kwigarurira amatungo y'igihugu abanje gukoraho inzira zububatswe na Nkurunziza ndetse n'abari bamwegereye kugira ngo ibyose bijye bijya mu minwe yiwe. Muri rya nyinyurana ryabo Ndayishimiye yarinjije igitsindo gikomeye mu kubogoza Bunyoni muri Nyakanga 2022. Bunyoni ntiyemeye ko atsinzwe nawe yarongereje akariro ko kurondera isenyuka rya Ndayishimiye. Nk'uwamaze imyaka 17 mu butegetsi hari byinshi Bunyoni atari agishobora amaze gukurwa mu mabanga. Ndayishimiye ntiyaronse amakuru n'ibyemezo bikwiye ku byo Bunyoni yategura. Niko biboneka mu rubanza rwa Bunyoni. Ariko Ndayishimiye yibwiye ko amaze kumufata azoshobora kumukuramwo amakuru yose. Byaramunaniye kuko Bunyoni si umuntu woroshe, ni umuntu ufise ijunja n'ijambo kandi ni umuntu ufise imbaraga zihambaye ku buryo kumukoresha icyo ushaka cyose byakugora. None bariko bapfa urupfu rwa Nkurunziza koko. Amakenga ajanye n'urupfu rwa Perezida Nkurunziza abasenfede bose barayafise ariko bakanuma. Nkuko Bob Rugurika aherutse kubyibutsa nta muco wigeze utangwa ku rupfu rwa Nkurunziza, nta autopsy yigeze ikorwa. Yakozwe ngo hamenyekane kimwishe, iyo ikorwa hariho abari bateguwe kwagirizwa ko bamuhaye isumu.
umupfakazi wa Perezida Nkurunziza ni nawe yahoye igihe hariko harakwiragizwa ibihuha byo kwambika ibara bamwe mu batutsi bari begereye umugabo wiwe. Ikindi Bob Rugurika yibukije ni ingene ikiziga ca Nkurunziza kiterekanywe ngo abari bamwegereye bamusezere nk'uko bisanzwe bikorwa. Ibyo byose birerekana ko ibyabwiwe abarundi ngo ni umutima wahagaze giturumbuka bifise ikindi binyegeje ko atariko byagenze. General Bunyoni yagiye kurondera leta Ndayishimiye atayoboye ayo makenga ajanye n'urupfu rwa Nkurunziza. Ubu siho bene Ndayishimiye bopfa ibijanye no kurondera ukuri ku byishe Nkurunziza. Bisanzwe noneho bizwi ko abasefede badakunze gupfa ibijanye n'ingene idongozi zabo zicwa. Ikibazo kiri ahandi ntago kiri ku rupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza, ariko Generali Alenge Bunyoni nyine ariko aragikoresha nk'iturufu rikomeye cyane kuko azi neza ko urupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza Perezida Evariste Ndayishimiye yarugizemwo uruhara rukomeye cyane. Umupfumu Bunyoni aragirizwa ko yarondeye gukoresha umupfumu yitwa Emmanuel Ntikazohera batazira muhuza wo muri komine Butaganzwa mu ntara ya Ruyigi ngo amwicire Evariste Ndayishimiye. Nk'uko twabyisomeye mu byo parike yagiriza Bunyoni, handitse ko Bunyoni yaguriye ipikipiki uwo mupfumu yongera aramurungikira amafaranga kugira amwemerere kwica Ndayishimiye. Parike ivuga ko Bunyoni atari asanzwe azi uwo mupfumu ahubwo yamurangiwe mu kwa kane ku igenekerezo rya 22 ukwezi kwa kane nyine ku igenekerezo rya ku mwaka wa 2023. Ico parike itandika ni ingene uyu mupfumu yari gushikira Perezida Ndayishimiye kugira amuhe ishano. Uyu mupfumu yoba asanzwe akorana na Ndayishimiye akaba yagira ahindukizwe gukorera Bunyoni. Nk'uko tumaze kubivuga kenshi kuri no mbonesha kure, umupfumu Emmanuel Ntikazohera yaranyurujwe n'abacungera Ndayishimiye kwa 25 Ndamukiza 2023. Haciye iminsi itari mike arasubira mu mirimo yiwe muri komine Butaganzwa. Iyo minsi yayimaze hehe, yariko arakorayo iki kuko ntago nyine kigeze kimenyekana. Tubibutse ko Emmanuel Ntikazohera asanzwe yitwa ko ari umupfumu w'abakuru, ahandi yitwa umupfumu wa Senfede. None yoba azinanye na Ndayishimiye gute? Ikindi parike itavuga neza ni ibyo Bunyoni yireguye igihe yasambishwa mu iperereza ku bijanye no kurondera Emmanuel Ntikazohera ngo yice Evariste Ndayishimiye. Amakuru adusumira Bunyoni yavuze ko yari akeneye gutohoza neza amakuru yavuga ko uwo mupfumu yoba ari we yahaye ishano Nkurunziza. Parike iravuga ko ifise amaudio yakuye mu biganiro bya Bunyoni n'uwamurangiye umupfumu, ariko parike ntivuga ibiri muri izo audio. Amakuru adusumira hoba harimwo amajwi y'uwo mupfumu yiyemerera ibyo yoba yavuga ko yakoze, aho nyine uwo mupfumu yiyemerera ko yahaye Nkurunziza isumu ayihawe yabitumwe na Perezida Evariste Ndayishimiye. Hano ndabibutse ko Bunyoni yagumye asaba ko bamuzanira uwo mupfumu muri sentare, parike yaranse kumuzana. Kubera iki batinya iki? Kubera iki parike biyorohera kwagiriza Bunyoni ko yashatse gukoresha umupfumu mu kwica Perezida Ndayishimiye, ariko ntishake gutohoza ibivugwa mu rupfu rwa Perezida Nkurunziza? Nimba parike yemera ubushobozi bw'abapfumu, ntitohoze byose kandi ibwire abarundi ibivugwa byose mu rubanza. Gusozera, Bunyoni na Ndayishimiye ntibapfa ibyo kurondera ukuri ku rupfu rwa Perezida Nkurunziza. Basanzwe basharirikanye kuva kera. Bunyoni na Ndayishimiye bapfa ubugabo, bapfa amatungo adasiguritse bakura mu kajagari k'intwaro ya Nkurunziza, bapfa ubutegetsi butandukanye. Umwe wese muri bo akeneye guheza uwundi. Iyo ngwano yabo nta ngufu na zimwe idakoresha, harimwo n'ingufu z'abapfumu. Urupfu rwa Nkurunziza ni kimwe mu bigwanisho by'iyo ntambara ya Bunyoni na Ndayishimiye. Ariko hano aho bigoreye bariko bapfa umupfumu yoba avuga ko afise ibyo azi mu rupfu rwa Nkurunziza. Mbere umwe yoba yagerageje kwiba umupfumu w'uwundi. Nakamaramaza mu ntwaro y'abavuga ko bashize Imana imbere. Twame twibuka ko atari abantu bashira Imana imbere.
Imana yamye iri imbere umuntu arayikurikira canke akayiha umugongo. Ibindi byose ni ububeshi bwa politike ya CNDD-FDD yirirwa ivuga ko yashize Imana imbere ariko ntigere igira ikintu na kimwe ikora cyerekana nyine ko ubutegetsi buriko burakorwa n'ibintu by'Imana, ahubwo bikaboneka nyine ko ari uruhendo rukomeye cyane, ari turufu bakoresha kugira ngo bagumye bahende abarundi batandukanye babereka ko nyine bashize Imana imbere mu gihe biboneka neza ko atamana bashize imbere. Banywanyi bacu ni ngaha duce dusozerera amakuru kare ko abateguriye, wifuza kuzajya bamuha mbere bashirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico busabwa nta kindi no gupyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye wa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.